n'inyigisho z'ijambo ry'Imana zivuga no gusenga. Muraza muransomera. Rero ijambo ry'Imana ni rizima, turiga nk'abantu bakijijwe. Imana ishimwe. Twiga nk'abantu bakijijwe bamenye Imana. Haleluya. Abasenzi, kuko umusenzi aba ari umuntu yamaze kumenya Imana. Hanyuma ni ukuvuga muri iyi nyigisho tugomba kwiga, nayihaye umutwe kuvuga ngo amasengesho atananirwa. Niwo mutwe nahaye inyigisho. Ndagenda buhoro buhoro nawe wandike, kuko birafise ikimazi kandi birakugirira ikimazi. Amasengesho atananirwa. Rero hariho amasengesho atananirwa. Umuntu arashobora guhera mu kwa mbere asenga, umwaka ugahera ariko arasenga, mugabo atanyisha arabona. Siko none ibyo ntibishika. Aho harimo ibintu bibiri, ni ukuvuga hari aho umuntu yasenze ukutariko bidahwanye n'ubugome bw'Imana, hakaba n'ikindi gihe Imana ibigomba kuraba ukwizera kwiwe. Reka rero turabe uyu munsi, ngomba tuvugane ibijyanye n'iri jambo rivuga ngo amasengesho atananirwa. Amasengesho rero ni igikorwa Imana idutegeka gukora kugira ngo tugiriranire ubucuti nayo. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo igikorwa cyo gusenga ni itegeko ku mukristo kugira ngo tugiriranire ubucuti n'Imana, kuko gusenga ni ukuvugana n'Imana. Gusenga, iyo dusenga tuba turiko tuvugana n'Imana, kandi muri uko gusenga niho tubonera inyishu. Imana ishimwe. Rero Imana irantegeka ko nsenga. Hariho bamwe baravuga ngo gusenga si itegeko. Pastor niyo ntega mu ntegerezo gusenga. Ibyo nivyo, na mwarimu ushobora kuntera mu ntegerezo gusenga, mugabo ni itegeko ry'Imana. Gusenga ni itegeko ry'Imana kuko harimo inyungu. Imana ishimwe. Koresha neza igikorwa cyawe, igikorwa Imana yagushize imbere, igikorwa cyo gusenga ugikoreshe neza, kuko hariho urutonde dutegerezwa gukoreramo igihe tuba turiko turasenga. Igihe tujye gusenga hariho urutonde dutegerezwa gukoreramo. Imana dufashe. Namaze kukivuga, iyo abantu basenga bagiriranira ubucuti n'Imana. Icyo ni cyambere. Akarorero twotanga muri Bibiliya mu gitabo cya Samueli, igitabo cya mbere cya Samueli, mu gice cya mbere uhereye ku murongo w'10 n'umurongo wa 20, Madame Cecile adusomere igitabo cya Samueli, igitabo cya mbere cya Samueli, igice cya mbere umurongo w'10 ku murongo wa 20. Igice cya mbere umurongo w'10. Nuko ndamwegera ndamuhohosha kuko nabonye neza. Igitabo cya mbere cya Samueli, cya Samueli igitabo cya mbere.
arira cyane isezerano ati ewe uhoraho nyir'ingabo niwaraba umubabaro wanje inshoreke yawe ukanyibuka ntunyibagire jewe inshoreke yawe ukantabaza umwana w'umuhungu nanjye nzomuguha uhoraho abe uwawe uzorinda apfa kandi nta ntwembe uzomugerako ku mutwe nuko akomeje atyo gusenga imbere y'uhoraho Eliya yitegereza mu minwa yiwe kuko Hana yavugira umutima akubita umunwa gusa ariko ijwi ryiwe ritumvikana. subira kuri uwo usomye nuko akomeje atyo gusenga imbere y'uhoraho Eli yitegereza iminwa yiwe kuko Hana yavugira mu mutima akubita iminwa gusa ariko ijwi ryiwe ritumvikana. Nico catumye Eli yiyumvira ko aborewe. Nuko Eli aramubaza ati uzogeza ryari kwama uborewe? Genda uhebe uwo muvinyu wawe. Ariko Ana aramwishura ati oyaye mwami wanje ndi umuntu yabonye amagorwa nta muvinyu nanyoye canke ikindi kibureza ariko nariko ndasuka amajorwa yanje imbere y'uhoraho. Ntugire ngo ndi umuntu w'umunyangeso mbi kuko akanya kose namye mvugana umubabaro n'amaganya bindengeye. Maze Eli aramwishura ati nuko niwibwire amahoro Imana ya Isirayeli iguhe ico uyisabye. Nawe aramwishura ati numpangaze jewe inshoreke yawe. Maze uwo mugore arigira araheza ararya ntiyasubira kwiranirwa namba. Bukeye bazinduka baja imbere y'uhoraho barasenga, bahejeje barataha basubira iwabo Rama. Maze Elukana ararira Ana umugore wiwe, uhoraho aramwibuka. Igihe kiragera Ana Samida avyara umwana w'umuhungu amwita Samweli kuko yavuze ati namusavye uhoraho. Mana guheza niwe. Ana yagiraniye ubucuti n'Imana. Ico icyambere. Kubwo kugiriranira ubucuti n'Imana byatumye Imana yumva ugusenga kwa Ana. Muri uku gusenga kwa Ana rero Ana ngomba turabe urutonde Ana yasenzemo kuko hariho urutonde rw'amasengesho. Inshuti Yesu aramwumvisha. Urakoze wabonye igikenewe kandi gisa. Angiye ruhuka. Nukuvuga Ana yasenze mu rutonde. Haleluya. Suko ibibazo bitari bihari. Ibibazo byari bihari. Mugabo Ana yagize ibanga ryo kuduga imbere y'Imana, kudugana ibyo bibazo imbere y'Imana. Mana ishimwe. Ageze imbere y'Imana yeretse umutwaro wiwe Imana yo mu ijuru. Nukuvuga hariho hari ukuntu twebwe abantu dusenga tugasenga ukutariko. Iyumvire ufite umufano umuntu, iyumvire harukugiriye nabi ugatanga gusenga Mana yo mu ijuru uyu muntu yankoreye gutya musubirize mu nkoko. Uriko murumva? Hanyuma ugasenga uvuga uti Mana yo mu ijuru aba bansi banje menyekane ko ni umukozi wawe. Mugabo Ana siko yagiye. Ana
yavuze yagiye asenga ntiyagiye kurashira Penina mu kanwa kiwe oya soma neza uraha ntiyigeze avuga ngo Penina yirirwa aranguhagura yirirwa aranshura gufuna buhu usomye neza ntaho yigeze abivuga na gatoya yavuze ati Mana ashyira isezerano imbere y'Imana haleluya ni ukuvuga ngo ugusenga kwiza guhimbara Imana ugusenga kwiza kugurura ijuru ni ukuvuga ngo n'ugusenga iyo umuntu asenga yishimikije ijambo ry'Imana haleluya maze kubona abantu benshi basenga bacinjira mu masengesho bagatangura kuririmba bakaririmba bagasimbasimba hanyuma bakanazunguruka bakagira gute bagaca batangwa kuvugishwa bakazovugishwa bigaherera ngaho ijambo ry'Imana rero litubwira ko dukwiye gusenga twishimikije ijambo ry'Imana nyine ni ukuvuga ngo iyo usenga wishimikije ijambo ry'Imana uvuga ku ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo uri gukora ku mutima w'Imana haleluya ni ukuvuga ngo uba uri gukora ku cyo Imana yivugiye Ana rero yagiye asenga Imana yasenze Imana ayibutsa asenga Imana asezerana isezerano niba nk'uyu mwana nzomuguha haleluya nzomuguha nzomutanga ayo mu ngoro yawe ntiyagiye avuga ibyagiye gucako byose rega turabantu siko none hari igihe umuntu aca mu bigeragezo agakomeza kuvuga bya bigeragezo nyine yari kwarasenga ariko nawe yarabirengeye ariko kandi twasomye tubona ko hari aho yigeze asemerera ngo yasengera mu mutima akubita iminwa yasengera mu mutima akubita iminwa mbega mwazi ikintu cy'abantu murakizi dusomye neza twabisomewe ni ukuvuga ngo nuko Eli aramubaza ati uzogeza ryari kwamuborewe urakoze ugeze aho honyine Eli yari azi ko yaborewe amwitegereje kuko Ana ariko asuka amajojwa imbere y'Imana ni ukuvuga ngo yari afitaniye ubumwe n'Imana Imana ishimwe cyane aravuga ati ibyo aribyo byose narengutse imbere y'Imana aravuga ati ibyo aribyo byose narengutse imbere y'Imana kugira ngo mvugane n'Imana ndayijogera amajojwa yanje hanyuma Imana iheze inyishuri imitwaro yanje Yesu ashimwe haleluya haleluya ni ukuvuga Imana yo mu ijuru yumva amasengesho usenga cyane kandi yumva amasengesho usengera mu mbisho amen bantu